turashimira iyerekwa n'ivy'urumuri twahora turubona twahora tuja kurusanganira mugabo iki cifuzo kiriko kirashirwa mu ngiro c'uko urumuri rw'amahoro ruca mu makomine yose agize igihugu cacu c'Uburundi ni ikintu gihambaye. Abenegihugu duserukira bahora bumva urumuri mugabo ntirarubone. Uno munsi ku mitumba igize intara ya Muramvya amakomine yose urumuri turi kumwe. Rero ni ikintu cyo gushima, ni ikintu cyo gukenguruka. Tukaba dusabiye intumwa ziwe guca mu makomine yose y'igihugu. Ni igikorwa gihambaye, ni igikorwa c'Imana. Icyo tubasabiye ni uko bagira amagara meza, ntibahutare, maze baze bashikane isemo neza, bazungurukize intara zose amakomine yose urumuri rugendagenda mu mitima y'abarundi. Ikindi noshikiriza ngaha ni ugutahura neza urumuri. Babuze urumuri rw'amahoro. Banyabuke bene wacu, Banyamuramvya bene wacu, nimubifate minenegwe. Uno munsi murabona akanyamuneza nuko dusasagajwe mu mahoro. Harabaye igihe amahoro tutayabona, turagira ingorane. Urumuri rero rutumurikire, maze abarundi twese twumve ko turi bene mugabo umwe, twumve ko turi bamwe. Ivyadutandukanije muri kahise, igihe urumuri nkuru rutashobora kwaka, urumuri rwaca ruzima, ntibizosubire. Twumve ko ata kibazo c'amoko mu Burundi, ikibazo c'intara mu Burundi, ikibazo c'injyane z'amadini mu Burundi caheze. Twumve ko ikiduhanga uno munsi ni uko uru rumuri rwotumurikira tugashika kuri rya hangiro nyen'icubahiro yatumenyesha ko dutegerezwa gukurikira. Iryo naryo s'irindi bashikirije, nuko turi hamwe, turi kumwe twese, tukabona inzira imwe, ubunebwe tugashira ku ruhande. Nuko mu 2040 twoba turi igihugu cigaba kikigaburira, maze muri 2060 tugatera imbere. Ivyo rero ntibizoshoboka mu gihe bamwe muri twebwe hari abakwega amaguru, mu gihe hari abatonda ku kivi abandi bagatonda kwirigara mu kabare, mu gihe hari abagenda kudandaza kugira ngo bagwize umwimbu, abandi nabo bakaja mu kinyegero kugira basahure, kugira ngo bagire fraude. Iryo terambere rizoshikako mu gihe ibisata byose vya leta bitariko bikora nk'amashaka y'amashirahamwe. Ivyo navyo nuko igisata c'indero kirera Uburundi, tukaronka abana bazi ubwenge, maze tukazoronka abazodusubirira. Nuko abajejwe umutekano bakora akazi kabo atawe barenganije. Nuko abaganga bavura neza. Nuko abatejwe intwaro batunganiriza abo batejwe. Umukuru w'umutumba akavyukazi ku mutumba wiwe ingene abenegihugu bavyutse baramutse, akamenya iburakimazi, akazihanura, maze abarundi twese tukaja ku murongo umwe. Rero benegihugu, ikindi gihambaye ni ugufatana mu nda. Ni ugufatana mu nda, tudafatanye mu nda nta na hamwe dushobora gushika. Abanyamigambwe bakumva yuko kuja mu mugambwe uyu canke uyu ari nk'amashurwe y'igihugu. Ntihagire uwinuba uwundi bagakora badasangiye umugambwe, kuko igihugu kigizwe, twarinjiye mu nzira ya demokarasi, imigambwe itegerezwa kubaho. Tugira tuje mu matora, tuyategure neza, tudatererana inkokora. Muri ico gihe rero kandi tudahababuka, kuko imigambi twihaye nuko tuzoja mu matora mugabo ibikorwa bibandanye. Ntihagire rero usamanzwa n'ibi na biriya. Hama mutese turi inderetsi z'uwo wese, kuko muzavyizamaho. Abifuza ko tosubira inyuma ntibabuze, ni ukuba inderetsi. Wewe aho uherereye wumve ko ya nyabune ikora neza mu ntumbero yo gutsimbataza ya mahoro n'umutekano, maze rwa rumuri rwacu rugume rwaka, rugume rumurikira abarundi. Turabakeje rero ko ikibazo mukoze,
turabashigikiye mu ntara yacu ya Muramvya mwavuze ko mwakiriwe neza. Ni ibisanzwe ngaho iwacu turamenyereye kwakira kuko n'umuganuro igihugu cyose cyahurira ngaho i Muramvya, maze umwami akabatunganiriza umuganuro ukagenda neza, agatanga imbuto zigatera Uburundi bukamererwa neza. Rero na Muramvya umuco wo kwakira nibyo niko twareze.